bijya biganiro rero bihuza abarundi inkomoko yose igituma bigenda bidindira nukubera abanyamahanga bivanga mu bintu by'abarundi n'abanyamahanga ibihugu byo mu mahanga byivanze mu bwa mbere hoho mingene Burundi bukoresha intayo kwikukira yabwo ni ibihugu byo mu mahanga cyane cyane nkuko mwabivuze mu kanya Ububirigi bwagiye mu gutwi kw'ibihugu byishiramwe rya Buraya tijewe bagenda bazi ikibazo cy'Uburundi bamukintuma gica cyumvisha n'ibindi bihugu nk'Ubufaransa bisanzwe bifitanye imigenderanire no gukorana no gufashanya bumvisha ibihugu bya Buraya harimo n'ibihugu bitazi n'ubu ndabisubiramo aho Burundi buherereye iwabo wabajije umuntu asa gute akubwira ati yirabura nk'abandi tuzatwumva ko ari ibihugu 28 ngo bafashe ingingo yo guhibihana Burundi banka ko abarundi batora banka ko abarundi batunganya ivyabo hanyuma rero urumva mu gihe bimaze kugenda uko abagombye gutembagaza ubutegetsi amafaranga yari yagenewe kuzofasha mu matora murazi yuko baciye bayahagarika itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2015 hari hageze ko bayazana ku cyo matora mu kwezi wa gatanu baca bavugashira mu Buraya ngo ubu muri tukisubiriye bari bayemeye mu kwa gatatu bati turayahagaritse amafaranga yo yari mwarahabonye bayahaye amashira hamwe yigenga ngo gira imyiyerekano ayandi bayahereza igihugu cy'u Rwanda ngo tunganya impunzu zo zurakira ku munsi twarigiriye kuri we ku Rwanda kuraba nyene abagomba kugaruka bagaruka baratubwiye bati hariya barakubuza ati mbere n'igihe twagenda badutegerera n'imiduga yishira hamwe hashiserege yabimpunzi bakati bakaduha n'amakarata yo gutelefona ati bwira n'abandi baze kugira ngo impunzi zimaze gukwira 50,000 ati tuce tukongera amafaranga na gutya